uno munsi uri hejuru twaje kwifatanya na mwebwe banyabuhumuza kugira ngo duhimbaze imyaka 6 irangiye Imana iduteye iteka ryo kuja imbere yanyu ngo tubarongore. Shimire bimwe vy'umwihariko mwebwe ndongozi zo muri iyi ntara nziza Buhumuza, na cane cane mwebwe abo muri komine nziza Muyinga, kuko twabaye tukibamenyesheje yuko uyu munsi dushaka kuwihimbazanya namwe. Turumva yuko mugize akanyamuneza wo kubana natwe, nawe tukaba tubashimiye kungene mwatwakiranye igishika ngaho iwanyu. Dushimire Imana yoyo yaturongoye ikadushikana kuri uyu munsi, kandi n'ubu ikaguma ariyo iturongoye mu rugendo turimwo, kandi urugendo rutoroshe, urugendo rwo gushikana Uburundi ku gihugu giteye imbere. Iki gikorwa kitoroshe Imana yagishikirije umuntu atarafise amagara menshi. Sije nari mfise igikenye kinini kurusha abandi, sije nari mfise uburebure kurusha abandi, ndetse sije nari mfise n'inkomezi kurusha abandi. Ariko Imana yaravuge mu Barundi kugira ngo abari jewe mushira imbere. Nico gituma ntahengeshanije kubasaba na mwebwe bene gihugu yuko twofatana amaboko, kuko turi kumwe twarabona ko bishoboka. Nezerejwe nuko dushitse kuri uyu munsi tukiri kumwe twese tugize ubumwe. Ubu muri iki kiringo dushitsemwo nta muntu akidandaza ubwoko bwiwe, nta muntu akidandaza umugambwe wiwe, nta ugihaya n'idini ryiwe. Iki nico cerekana urunani rukomeye kandi ruturemesha ko turi kumwe twese bishoboka. Ndetse dushitse muri iki gihe tugize urunani bimwe biboneka, ku buryo n'akahise kacu kabi turiko twese turakayengayenga neza, turondera ingene ivyakozwe bidazopfa bisubiye mu gihugu, kandi tugongera tugasubiza hamwe, tukabana tugafatana urugendo atawugikanaguzwa araba uwundi. Twahevye ya migani ngo uwutambana na mukeba ntakubita urugohe. Iyo ni migani yataye igihe, ubu ngira ngo ntabakiriho bayica, kuko muri ico gihe hari shetani yari iri kwirateranya Abarundi. Iyo shetani rero yashaka yuko Abarundi baguma barabana ribi. Nico gituma ico gihe bacavuga bati utambara na mukeba ntakubita urugohe, kugira hebe gukora ibikorwa vyo muteza imbere, ahubwo aguma hanze amaso uwo yikeka ko yoba ari umwasi wiwe. Ndetse nabumva bafise umutima wo gushira hamwe, nabo nyene baca bacira umugani ngo umwana wundi imbaguhisha ivu, kugira wumve yuko naho utabona ivu ariko arakwimbira icobo, kugira tugume twikekana. None munsi tunezerejwe nuko igihugu cacu koko kirimwo ugushira hamwe. Rero iki gihe ni igihe cyo kwibutsanya, kuko ntushobora kumenya urugendo wagenze utabanje gusubiza amaso inyuma ngo urabe iyo wahereye isemo. Sinohera isemo kure cyane noyihera muri uwo mwaka wa 2020, aho mwebwe na bene gihugu mwantora ngo abari jewe ndabaje imbere ndabarongora. Ubwa mbere nuko nasanze twubakiye ku mushinge mwiza, kuko amatora yaheze atawike ku wundi, abene gihugu bose bashize hamwe. Mbere ico gihe simpengeshanya no gushimira nabo twahiganwa, kuko twahiganwa nk'abavukanyi, tugahamagarana tukabazanya, kandi twahejeje ico kiringo twese dushira hamwe.
rero natanguye urwo rugendo turi kumwe, turi mu bihe bidasanzwe. Ubwa mbere nuko twari turi mu bihe vya nankana kubera ibikomere vy'ivyadushikiye muri kahise ntivyari bwigere bihera, kandi ico gihe vyaraboneka ko abenegihugu benshi umenga ntibizeranye n'abarongoye abandi mu nzego. Ico gihe rero abenegihugu benshi mbere nka bose bari bijiriwe, kuko twari duhejeje kubura umukunzi wacu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Mbere rero jeho ntivyari vyoroshe kuko twari duhejeje kubura uwari kumenyereza. Birumvikana yuko rero abantu bari bijiriwe bari muri nankana, kuko uwo muhini mushasha waruje wari uteye amakengana cane cane ko uwari kumenyereza yaragiye. Ico gihe mbere nanje kubera nari mushasha harimwo na benshi banyikeka, bavuga vyinshi, ariko icandemesheje ni kimwe, nuko Imana iratora abakomeye ikomeza abo yatoye. Ikindi candemesha nuko Imana muri kumwe ntaco ushobora kunanirwa. Iyo rero abantu barinze bagutora akaguhuriza ko Imana muba muri kumwe. Twari kandi muri ico gihe mu ruhagarara, kuko isi yose yari yugaranye. Amagara y'abantu ntivyari vyoroshe, kuko twari twaduhanzwe na cakiza coronavirus, kandi isi yose cari kihanze nta watabara uwundi. Muca mwumva mu vyerekeye amagara y'abantu ko zari ingorane gusa. Noneho rero uretse n'ivyo, igihugu cy'u Burundi cari gisanzwe kiriko kirisanasana, kubera twariko duhangara n'ingaruka z'amagume twaciyemwo. Muri ico gihe nyene tukaba twokwibuka yuko twari tuvuye no mu ruhagarara rw'ivyateye mu 2015, aho abari bashatse gutembagaza ubutegetsi bari bagifise akarezareza ko kubandanya bahungabanya umutekano. Dufatanije rero ukuba mu karenganyo kukugaranwa n'ibihugu, ukagira nico kiza ruhonyanganda ca coronavirus, ugateranya n'uwo mutekano muke, murumva yuko hatari mu bihe vyoroshe. Abarundi kandi ico gihe ntibari bwamenye kuzirikana neza igihugu. Wasanga hariho abarundi bazi ndetse yuko igihugu ivy'igihugu bishobora kwizizigwa n'akagwi kamwe. Ntibari bazi n'ingene bashobora kwiba ko atafashanya ivuye mu makungu. Abarundi rero bari bafise uwo mutima umeze gutyo, kugira utunganye intwari ibereye ntivyari vyoroshe. Mbere muri ico gihe hariho n'abarundi biyita ibihangange atawukorako. Hariho n'abandi bifata nk'abacangero, abandi bakaba basinda bibazwa. Murumva yuko igihugu kitari kimeze neza. Abenshi mu ndongozi bari bicariye ngaho nyene bazi yuko ari uguhembwa bicaye. Abenegihugu mbere bakarenganwa izuba riva. Abenegihugu ico gihe bari bameze nk'intama zabuze umwungere. Abajejwe ibisata bitandukanye ntibabona ingene boshobora gufasha abenegihugu mu bikorwa. Mugwaruka cane cane murazi yuko hari umwiheburo. Hari umwiheburo kuko cane cane abize bari bafise umwidogo, bavuga yuko ari bishomeri babuze akazi. Aho twaca hose wasanga umengano ururirimbo rufise igitero n'icitabirizo ngo ubushomeri. Ico gihe rero muca mwumva yuko natanguye kubarongora muri nankana,
kandi abarundi twasa nuko ariho tugira tutangura urugendo nyarwo rudushikana kwiterambere, ariko tuvyibuke yuko nta mbona kazoza twari bwabone, kandi utagira imbona kazoza. Mu gitabo cy'ijambo ry'Imana bavuga bati ahatagira imbono kazoza abantu bose bitwara uko bashaka. Utagira imbona kazoza ntacererwa kuko ntagira yaja, ahashitse hose haba araho nyene. Nico gituma wasanga abarundi nka bose bicaye ku mabaramiro. Ico gihe ntayo twari dufise, no kuvuga umwe wese yabona yuko bisa no gutunganya ahari gusa. Mwene bimwe byo uvuga ngo nderera uzosubiza ngarutse, ntitwari bwiyumvire ingene dushobora gukora igihugu ngo giheze gitere imbere.